2026 abariko baratwumviriza mwese ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye imbere yo kwinjira mu idonido ry'amakuru mu nkundire mbanze ndabashikirize ingingo zimwe ahagazeko. Mumenyesha makuru Sandra Muhoza yaciriwe gupfungwa no gutanga ihadabu mu gihe abatari bake bagumye basaba ko arekugwa kuko afunzwe mu karenganya. Abategetsi bariko banyaga ivy'abandi muri kino gihe basabwa kubihagarika nibarage ababakomoka ko umuvumo kuko intahe niyafata ijambo mu Burundi ivy'abandi ngo bizosubizwa. Bamwe mu banyagihugu babona ko abarundi bakwiye guhaguruka vuba bakagarukira Uburundi bugeze ahatemba. Hari n'ayandi ariko mu mpera hari ikiganiro ineza y'Imana kazi. Ndasubiye kubaramutsa. Ntiyarekuwe nk'uko vyari vyasabwe n'imigwi itandukanye y'abarundi canke na mpuzamakungu. Uwo ni umumenyesha makuru Sandra Muhoza yarayaciriwe ugupfungwa imyaka 4 n'ihadabu ry'amafaranga 200 vy'amarundi. Bamwe n'abandi babona ko n'ikizigizigi bari bafise bafatiye ku majambo yirirwa arashikirizwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi caraye kirangiye. Nayo mu muryango w'abamenyesha makuru bakavuga ko leta ikwiye kwikubita gashi ikarekura iyo nzira karengane biciye mu nzira izarizo zose nk'uko bivugwa na Innocent Muhozi inararibonye mu mwuga wo kumenyesha makuru. Inkuru na Akimana Darlene. Uguhemukira igihugu no gusumira urusaku abanyamahanga hamwe n'icaha cyo gutukana amajambo y'akankanzi gafatiye ku bwoko nivyo vyagirijwe umumenyesha makuru Sandra Muhoza bica bituma hanishwa umunyororo w'imyaka 4 na sentare nkuru y'Ingozi hamwe rero no kuriha ihadabu ry'amafaranga 200,000. Ivyo byose bikaba bishitse hirengagijwe akamo kari katewe abategetsi batandukanye harimo n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Mu muryango w'abamenyesha makuru bakabona ko urwo rubanza ruteye isoni kandi rubabaje kubona hari umumenyesha makuru afungirwa ubusa ku rugero nk'urwo. Innocent Muhozi arongoye ikigo OPB kijejwe gucungera uko abamenyesha makuru bakora asaba ko hokorwa ibishoboka byose harimo n'ikigongo c'umukuru w'igihugu uwo mumenyesha makuru arekugwe. Kwirikirana Innocent Muhozi arongoye ikigo OPB. Urubanza rwaciriwe mugenzi wacu Sandra Muhoza rateye ubwoba kuko kumushyira imyaka 4 ku bintu bitaje ntibize ku butumwa biba yaranditse kuri WhatsApp bakavuga ko abangamiye umutekano w'igihugu. Usanga Sandra Muhoza umuntu asanzwe nk'uriya abangamiye umutekano w'igihugu, icyo gihugu nta mutekano gifise. Ntibyumvikana ni nkaho umenga hari abantu cyangwa umuntu ahambaye afite bukwiye ariko afise ikibazo nawe aha amategeko abacamanza kugira bamugumize mu mvuto. Nukuri nibisubire ko bamurekure kuko ibyo bamwagiriza ari biye kuba ngo urabangamiye umutekano w'igihugu cyangwa ngo ibyo bayaravuze. Harabo twumva iminsi yose bavuga ibiteye ubwoba bo muri leta wo muganga uri ku butegetsi bo mu gisirikare ariko atankurikiza zigera ziba. Kubona rero we ari we yishuzwa ibintu biraho kandi yabivuze nk'uganira n'undi muntu biradusiga ntavyo twumva urwanko n'ingoga bashira mu kukandamiza kumugumiza mu mvuto ntidutegeye icyo ruvako. Twaruse umukuru w'igihugu avuga ko iyo byabuze nyene bashobora gusaba ikigongo cy'umukuru w'igihugu. Twizeye ko bizotora bikagira icyo bimaze navyo ariko birateye isoni kubona ko umuntu afunga imyaka nk'iyi gihano nk'icyo ku bintu bidafatitse. Yamure kuratahe mu muryango wiwe. Tubibutse ko umumenyesha makuru Sandra Muhoza yafashwe kubera ubutumwa yanditse ku rubuga hwaniro rwa WhatsApp yari asanzwe ari muco kimwe n'abandi barundi. Kubona rero yabandanije afunzwe bamwe n'abandi babona ko n'ikizigizigi bari bafise ku butungane buzohava buva mu minwe y'abategetsi bamwe bugaheza bugakora higenga nk'uko bimaze igihe bishikirizwa n'umukuru w'igihugu mu mateshwa yirirwa arashikirizwa hirya no hino mu gihugu ko caraye kirangiye. Ubusuma hamwe n'abapolisi basabiriza ku kibuga c'indege ca Bujumbura biragiramiye ingenzi zihaca. Bamwe barazahugwa utwabo cane ibintu vy'agaciro, abandi bakakwa amafaranga n'abapolisi.
bahakorera ivyo bita gucora. Abakurikirana ibibera mu gihugu c'u Burundi bamenyesha ko atakintu na kimwe kibaho kihakorerwa mu buryo bushimisha abantu benshi. Uhawe serivisi uyu munsi mu kintu runaka agataha anezerewe, bukeye kabiri ahasubiye canke agiye kurondera serivisi ahandi ataha yejiriwe. Igihugu c'u Burundi kugira ngo gikire ngo gikeneye izindi ndongozi zishoboye gushira ibikorwa ku murongo, ngo nayo izikomoka mu mugambwe CNDD-FDD ngo nizo zitanga akarorero kabi, aho ngo zirangwa no kwaka ibiturire no kunyaga. Inkuru tubaza ni Nancy Mutoni. Iruhande gufatwa nabi isukurike n'inyubako zidakwiye ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, habandanya kuvuga ubusuma gukorerwa ingenzi ndetse no gusabiriza ko abapolisi bahakorera. Abaca ku kibuga c'indege ca Bujumbura bavuga ko bimaze kuba nk'akamenyero, aho kugeza muhira cyangwa aho ugiye ibyo ukuye mu mahanga birimwe by'agaciro biba ari aharugira. Bavuga ko ubwo busuma bukorwa n'abakozi bo kuri ico kibuga baterura amasakoshi n'amavarizi y'ingenzi bitwaje ko bagiye kubisaka, bakarindira ko babigarukana bakabura. Bashishikara kuvuga ko bugize Imana bakamugarukanira ivarisi yiwe asanga ibintu by'agaciro babikuyemwo, yabaza agatega ubwoba. Hari n'abafungwa bagirizwa kwitwara nabi kuri ico kibuga c'indege. Abatungwa agatoki mu kugira uruhari muri ubwo busuma harimo abapolisi bakora kuri ico kibuga bamenyerewe mu gusabiriza ibizwi nko gucoresha. Umwe mu ngenzi yaciye kuri ico kibuga yagize ati, nduguriye Twamugina uhasanga abapolisi basabiriza abarenganye hamwe n'ingenzi. Iyo utamucoreye akuraba nabi, hari n'ubuca kwaka isakoshi canke ivarisi ngo arabe ibirimwo, akayiha mugenzi we mu biro bagakuramwo ivyo bashaka. Abakoresha ikibuga c'indege ca Bujumbura bavuga ko bigoye gucisha ku bapolisi bahari amadolari, imashini nyabwonko, telefone zizimvye n'ibindi bifise agaciro. Ibikorwa nk'ivyo bivugwa no ku mipaka, aho abadandaza bamenyesha ko bahibigwa cane cane ibitenge n'ibindi bidandazwa, aho basabwa amatagisi y'umurengera bakaja kuyarondera, bagaruka bagasanga ibidandazwa vyabo atavyo. Abakurikiranira ibibera mu gihugu cy'u Burundi bamenyesha ko ata kintu na kimwe kibaho kihakorerwa mu buryo bushimisha abantu benshi. Uhawe serivisi uyu munsi mu kintu runaka agataha anezerewe, buke kabiri ahasubiye canke agiye kurondera serivisi ahandi ataha yishiriwe. Igihugu cy'u Burundi kugira ngo gikire ngo gikeneye izindi ndongozi zishoboye gushira ibikorwa ku murongo, ngo nayo izikomoka mu mugambwe CNDD-FDD ngo nizo zitanga akarorero kabi, aho ngo zirangwa no kwaka ibiturire. Abariko basahura amatungo y'abarundi bitebe bitebuke, inaye niyafata ijambo azosubizwa beneyo. Abagura amatongo hamwe n'ibindi vy'ivyibano ngo bohagabira, kuko mu bihe biri imbere batakihari ababamuka ko bazoba babasigiye ibibazo bizobata mu ngorane. Ni amajambo avugwa na bamwe mu banyagihugu bumvise ivyikomorerwa amatongo y'umuhisi w'umugiriki yitwa Dimitri abamukomokako inyuma y'imyaka 51. Ni nyuma yishigwa mu ngiro ry'urubanza rwaburanishijwe kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 970 gushika mu gihumbi kimwe amajana 975 biturutse ku matati y'abasigwa b'umuntu yari afise amamuko mu gihugu c'Ubugiriki, Dimitri George Maos, aho abamukomokako baburana bapfa ibisigi. Mu nyuma baza kubihuriza ko ariko babiri mu bariko barakurikirana iyo dosiye baca baricwa, abandi basigaye baratinya kubandanya babikurikirana nk'uko bivugwa n'umwe mu buzukuru. Gutyo abari basanzwe bakorera muri ayo matongo yabo co kimwe n'abari bayacunze baca barayihagira kuva ico gihe gushika n'ubu imyaka 51 ikaba yari iheze.
inyuma y'ivyo vyose rero kuri uyu wa 13/2026 niho urwo rubanza rwashirwa mu ngiro na sentare y'intango ya Rohero iserukiwe na Nsengiyumva Pascaline asanzwe ayirongoye aherekejwe n'abajejwe intwaro n'umutekano hamwe n'abo mu gisata ntunganyamatongo. Inyuma ikete sentare Nahinyuzwa yandikiye sentare y'intango ya Rohero kuwa 30 Kigarama 2025 aho yasaba ko boshira mu ngiro urwo rubanza maze bashikirize umuryango w'abasigwa ba Dimitri amaparcelle 8 ari mu buringanire bw'ihegitari irenga ari hafi 30 yose ari hagati mu gisagara ca Bujumbura centre ville. Inyuma y'isuzumwa ryakozwe n'abo mu gisata ntunganyamatongo bagasanga ayo maparcelle yose yanditse kuri Dimitri. Ikibonekeje muri ico gikorwa nuko bene ayo maparcelle bayaguze mu nyuma atakintu na kimwe bari bwigere bamenyeshwa ku kijanye n'amatati y'urwo rubanza. Nko kuri Avenue de l'Amitié mweneho amenyesha ko yahaguze mu 2009 ngo ivyo vyose nta na kimwe abiziko, kandi bose bakaba bafise n'impapuro ndangatongo ariyo matitre foncier zemewe n'amategeko, gutyo ngo ntibatahura ivyo biriko biraba. Abakomorewe ayo matongo rero barashimira cane ubutungane ukuntu bwavyitwayemwo mu kubatunganiriza inyuma y'iyo myaka yose, ariko bakibaza iyo myaka yose iheze baranyazwe iyo amafaranga yahavuye yagiye, nayo abasohowe mu vyabo batashimishijwe n'ivyabaye. Uwo atwara sentare y'intango ya Rohero akabasaba ko bokubahiriza ingingo yafashwe bagaheza bakitura ubutungane ariko bavyubahirije. Mu gihe abategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD bariko barihagira amatongo n'ayandi matungo y'abanyagihugu bitwaje igihagararo bafise muri kino gihe bafise ubutegetsi, bamwe mu banyagihugu bamenyesha ko ibibaye kubakomoka ku Mugiriki Dimitri bikwiye guha icigwa abo bategetsi n'abazobakomokako ko igihe intahe yafashe ijambo mu Burundi abazorira bari baratanguye gutagata mu vy'abandi bazokwicuza atako bari buhindure ibihe. Bahanura abariko baranyaga ivy'abandi kubihagarika barye ivyo babiri yakuya ntibarage ababakomokako umuvumo uzobaherekeza. Bamwe ariko bagasaba abarundi kuva hasi vuba bagarukire Uburundi bugeze ahatemba. Babanze batumirira amate mu buhinga bw'ivyuma, inyuma y'akaruhuko gato duce twinjira mu mwanya uhariwe ikiganiro. Uyu ni umwanya w'ikiganiro ineza y'Imana kuri uyu munsi wa kane igenekerezo rya 15/2026 gishimikira ku ijambo ry'Imana riri mu ibaruwa umutumwa Paulo yandikiye Tito ikigabane ca 3 umurongo wa 3 n'uwa 5 gishikirizwa na Pastor Celestin Gahungu mu gikurikirane. Abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye. Uyu ni wa mwanya wo kumviriza ikiganiro ineza y'Imana. Inshuti mugenzi uri kuranyumviriza, waba uri hafi waba uri kure, tugiye gusangira ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'intumwa Tito igice ca 3 umurongo wa 3 n'uwa 5. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Kuko natwe nyene kera twari bipfu, turi ntabarirwa, tuzimizwa, tujakariye ukwifuza n'ukwinezereza by'uburyo bwinshi. Twama tugira urwanko n'igono, turabokwankwa natwe twankana. Ariko ineza y'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bimaze kuboneka iradukiza, itadukirishije ibikorwa byo kugororoka twakoze, ariko nk'uko imbabazi zayo ziri idukirisha ukozwa kuzana ukuvyagwa ubwa kabiri, kadukirisha guhindurwa basha na mpwemu yera. Amen. Imana yacu nishimwe, Imana yacu ihabwe icubahiro. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza muri kino kiganiro ineza y'Imana, nkuzaniye ijambo ry'Imana teme ivuga ngo ineza y'Imana irakiza, ineza y'Imana ahindura umuntu. Imana yacu ishimwe, Imana yacu ihabwe icubahiro.
iri jambo ry'Imana rero numvise twosangira kuri uyu munsi ni cete intumwa Pawulo yandikiye Tito amubwira uko yo kwitwara. Imana yacu ni ishimwe cyane. Aramubwira ko kera natwe twari abantu babi, aramubwira ko kera bari ntabarigwa nk'uko n'uyu munsi biri, ariko aramubwira ngo hari byinshi bari bajakariye ibyo kwifuzwa ukwinezereza mu buryo bwinshi, ibyo bwanko nigono, ibyo kwankwa n'ukwankana, ariko ashiraho ijambo ryiza cyane rivuga ngo ariko ineza y'Imana umukiza wacu n'urukundo idukunda abantu ngo bimaze kuboneka iradukiza. Imana ishimwe. Niyo mpamvu nzanye ijambo rivuga ngo ineza y'Imana irakiza. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza, nagira nkubwire ngo ineza y'Imana irakiza umuntu. Irakiza umuntu yari umwicanyi agahinduka, irakiza umuntu yari umusuma agahinduka, irakiza umuntu yari umunyamacakubiri agahinduka. Ineza y'Imana irakiza umuntu yari afise urwanko yagenda n'urwanko agahinduka. Ineza y'Imana irakiza umuntu afise ugwiri mu mutima gw'amacakubiri y'ubwoko agahinduka. Ineza y'Imana irakiza umuntu yari umurozi agahinduka. Ineza y'Imana irakiza umuntu yari intagondwa agahinduka. Ineza y'Imana irakiza umuntu yari umugarariji agahinduka. Ineza y'Imana irakiza umuntu yari umugome agahinduka akaba umuntu mwiza, akaba umuntu w'umunyamahoro. Ineza y'Imana irakiza umuntu w'inkora amaraso, irakiza umuntu w'umugome agahinduka. Imana yacu ni ishimwe cyane. Imana yacu nihabwa icubahiro. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ineza y'Imana irakiza. Niryo jambo ndakuzaniye kuri uyu munsi nshuti mugenzi wewe uri kuranyumviriza. Ineza y'Imana ndakwifurije nawe ineza y'Imana mu byo urimwo. Ese icompa ineza y'Imana ikagufata mpiri muri ivyo bikorwa bitari vyiza urimwo. Ese icompa ineza y'Imana ikagufata mpiri ugahinduka ukava amacakubiri y'amoko y'abahutu n'abatutsi. Ese icompa ineza y'Imana ikagufata nawe muri uyu mwaka ukava muri izo ngeso zibi umaze igihe ugenderamwo. Ese icompa ineza y'Imana ikagucakira ukava muri ubwo busuma umazemo igihe kirekire. Ese icompa ineza y'Imana ikagufata nawe ukava muri iyo nzigo n'ishari muri ubwo rwanko umazemo igihe kirekire. Mana yo mwijuru itabare cyane. Ese icompa nawe muri uyu mwaka wa 2026 ineza y'Imana ikakuganza ukava amacakubiri y'intara, ukava mu bugome, ukava mu ishari n'inzigo, ukava mu bwicanyi, ukava mu busuma, ukava mu kunyaga abandi, ukava mu gufungisha abandi barementaniriza, ukava mu kunyuruza abandi. Ese icompa ineza y'Imana nawe uyu mwaka ikagufata. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza, nagira nkubwire ngo aho uri hose, waba uri hafi waba uri kure, nyemerera watuza akanwa kawe ubwire Imana ngo Mana nanje ndifuza ko ineza y'Imana uyu mwaka wa 2026 imfata kandi kangumya ikampindura. Mana yacu ni ishimwe, Mana yacu nihabwa icubahiro. Eheraba amacakubiri yaragutwaye, eheraba ihuye n'abantu uritegereza baribo, ukabanza kuraba amazuru, ukabanza kuraba uko bareha, ukabanza kuraba ko ari inzobe canke ari bagufi canke ari barebare, kubera yuko Satani yagufashe. Ariko ndakwifurije muri uyu mwaka kwineza y'Imana yo gufata kandi ikaguhindura, ukava muri ivyo urimwo by'amacakubiri y'ubwoko, ukava muri ivyo urimwo by'urwanko n'inzigo, ukava muri ivyo urimwo by'amacakubiri y'intara. Erega warabaye imbata ntiwabimenya, warabaye imbata y'urwanko, warabaye imbata y'amacakubiri, warabaye imbata y'ubwicanyi, warabaye imbata y'umusuma, warabaye imbata yo kunyaga abandi no kubeshera abandi. Mana yo mwijuru itabare cyane. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza, niri jambo ry'Imana ndakuzaniye rivuga ku neza y'Imana. Ineza y'Imana irakiza. Birashoboka abantu bakaba baraguhanuye biranka kukira, birashoboka barumvise ubutumwa bwinshi mwishengero usengeramwo ariko biranka kukira. Ewe birashoboka ugasanga Imana yaragutumye ko n'abahanuzi bakaza bavugishwa kukubwira kugira ngo uhinduke uve muri ivyo bintu ariko bikanka kukira. Ariko nagira nkubwire ngo igihe ni iki cyo guhinduka. Umwaka n'uyu wo guhinduka kugira ngo wakire ineza y'Imana iguhindurire ibihe n'amateka. Kandi ni wava muri ivyo urimwo, ni wava muri ubwo bugome, ni wava muri ubwo bwicanyi, ni wava muri ayo macakubiri, ni wava muri ubwo busuma n'ubusambanyi, ni wava muri ubwo bukozi bw'ikibi, ni wava kurementaniriza abandi mwishari n'inzigo n'ibindi.
mwami nagira nkubwire ngo ineza y'Imana izoguhindurira ibihe n'amateka abari bakuzi bakuyoberwe kuri wa wundi. Imana yacu dutabare cyane kandi Imana yacu ni ishimwe yo yihindura ibyanse guhinduka. Imana ishimwe cyane. Nagira nkubwire ngo ineza y'Imana irahindura ibyanse guhinduka. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza waba uri hafi waba uri kure, ndakwifurije yuko ineza y'Imana yotaha mu rugo rwawe muri uyu mwaka, yotaha mu muryango wawe muri uyu mwaka. Ehera urataha umugore n'abana bakaganya, ehera urataha ababanyi bakaganya, ehera urataha abana bakinyegeza. Ariko nagira nkubwire ngo uyu mwaka ni uwawe wo gukira. Ese compa ineza y'Imana ikakugendera, abo mukorana bakagira amahoro. Uyu munsi watonda mu kazi, abo mukorana bagahakwa guhunga, bagahakwa komoka. Ariko nagira nkubwire ngo uyu mwaka ni uwawe wo guhinduka, kugira ngo ubu mwaka wo gukundwa n'abantu bose, ubu mwaka wo kwiyumvamo n'abantu bose, ubu mwaka wo kwiyumvamo n'umuryango wawe, ubu mwaka wo kwiyumvamo n'urugo rwawe, ubu mwaka wo kwiyumvamo n'abana n'umufasha wawe. Mana mwijuru tabare cyane. Tuti mugenzi uri kuranyumviriza, ndazi muri rino jambo rakuramwe ivyawe. Iyumvira uko ugenda mu rugo rwawe, yumvira uko ugenda mu kazi kawe, yumvira uko ugenda mu babanyi bawe. Hanyuma ubwira Imana ngo Mana mpindura, umpindura ibihe n'amateka. Uyu mwaka dutanguye umbere umwaka muzima, umbere umwaka wo guhinduka. Mana wo mwijuru tabare cyane. Tuti mugenzi uri kuranyumviriza, waba uri hafi waba uri kure, niri jambo ry'Imana numvise mwuka wera ariko arama, numvise muhemu yera mbwira ngo nkubwire uyu mwaka uhinduke kugira ngo ubone neza y'Imana. Uhinduke mu rugo rwawe, uhinduke mu bikorwa byawe, uhinduke mu majambo uvuga, uhinduke rwose, uhinduke no mu kazi kawe. Mana mwijuru dutabare cyane. Ngiye gusenga Imana, Mana mwijuru ugirire neza. Wewe bari kuranyumviza mu kino kiganiro, Mana yo mwijuru ikugirire neza. Tugiye gusenga Imana. Mana ugira neza, Mana y'icubahiro. Ndagushimiye ubwira ijambo mpaye kugira mushikirize ubwoko bwawe. Rero nyakubaho ugira neza umuntu wese aryumvise. Mana yo mwijuru buri muntu wese aryumvise ntice mu gutwi kumwe, wese ruke mukundi. Nyemerera mwami Imana uhindura ibihe n'amateka mwami, kwameze nk'abananiranye, kandi utanga umugisha mwami Imana kuri buri muntu wese agiye guhinduka. Uzobukoze nyakubahwa. Urakoze rero, nyemerera imbabazi zawe n'ubuntu bwawe mwami bigaragare ku muntu wese yumvise iri jambo, kugira ngo muri uyu mwaka mwami ushobore kumuhindura ibihe n'amateka, ndetse uhindure n'izina mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom, shalom.